atandukanye jenzi ko abiyambiza arabapede hamwe n'abagore bamwe bamwe ivyo navyo Imana iravyanga cyane none mbari nuko usanga arirabura ahandi ari amavuta yaramufashe yuzuye ko mugarashisha Abeli Mana nta bukozi bw'Imana ugira n'ukuri uri kurumva bandabire Bishop muzima avuga ngo yaratumwe n'Imana numuvugishwa ari Imana yiyambiza ama produit ntajya urumva hamwe arirabura afise amabara hamwe arirabura ahandi afise inzobe Imana aregezobura niyibatorera avuga ngo urumva ngo kubera iki ngo batosenga ngo nya ngo gitoro kize ngo rabanga igihugu kirapfuye ci Burundi ngo ibibazo ngo hari inzara ngo nta bitoro uri kurumva ahubwo nagira niwe yari guhagarara ngaha nk'igishingo c'umuvugishwa urumva agakorana na president urumva akavuga ati Imana yinyeretse kugira uko ugira ariko yisemba abanyarwanda kugira bamuha ubuhungiro mugasuko vyategerezwa ugira abantu bose baba mu Rwanda abarundi bose baracafuza president wacu canke Burundi bwacu no ugira n'ubutandero donc ariko arerekana isura mbi kugira babone yuko Uburundi bupfuye ata muntu muzima hari ata no president muzima dufise mugabo ugira n'ubutandero ari umuntu iyo yari umupagani sinomuzana ariko kubera avugira avyitongo avugira Imana uranzi ko avuga ngo ni ntumwa ngo yatumwe n'Imana est-ce que Imana irashira amacakubiri mu bantu Imana si nta division Imana igira cyane icya kabiri je ndamwibarize barankurikirana nasanze abanyarwanda benshi bankurikirana uri kurumva ndamwibarize nawe azobibona n'umuntu w'umugabo yarisize mukorogo nukuri kw'Imana Coco oya Bishop muzima uri yarisize mukorogo asa n'akagomba nawe kavuga ati none uyu muntu nta sura y'Imana mu bisanzwe y'umukozi w'Imana uragira amavuta y'Imana ukagira igihagararo ugasa n'abantu umenga asa n'akagomba yarapinze Imana rero ko yari yabitse nabingana yirirwa cafuza mbayahaga apotre mbayahaga ntasa n'Imana sinzi ingena umengo akagomba urakazi urakazi kamwe karya inkoko tumwe tumeze nk'ubuyabo umengo nakagomba ariko kuratuka umuntu Imana nukure ujya si umukozi w'Imana ndabye ibintu avuga Abeli si umukozi w'Imana sinzi n'abantu bamwumviriza bakamwemera sinumva Yes nuko nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Time ndabwira ko ari mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'umwete mugano w'abantu nuko another day another vibe ndabwira ko no munsi vibe yacu yarenze abantu b'Imana nuko ndabwira ko nagize gutya nshobora kuguterurira neza na neza ko Yes merci Kent merci bonjour bon après-midi aho muherereye hose reka ndamutse n'abansi banje kuko ndamaze kubona ndabafise nabo nyene barakenewe mu buzima ariko one day bazuza barankunda nyene ni bukebuke mwese muri rusangi abankunda abanyanka ndabibutse ko no munsi yambwiye ko mberewe umenga nonzi imbere ya kamera mukamona ingo bakurabe none ingo bakura hemwe kugisimye mfise araberewe vraiment Kent uraberewe alors nimumbanire ntibakubane batakubona oya basi bavyumvise no muri comment basi aya okay abakozi bakoko impaya rero n'abansi oya ntabansi bagerega batukana babagiye mu ntege nkeya mbanazanye ibintu badashaka bakaca batwagwa n'agashabu gutukana si vyiza ifoko dukizwa abantu b'Imana ko bukesi ko bwira hari gihe mu gitondo turi bazima sasa tugasanga umuntu arapfuye canke mwijoro tuzopfe dufira mu mwami gupfa si bibi ariko dufire mu mwami ni bon reka rero munkundire narabonye turafise abantu bashasha mugire subscribe rega bose je ndabaza abo dufise bose ndabaza haje bashasha arabamenya abo bashasha rero n'abandi bazoza mudukunde mugire subscribe hanyuma mugire like na commentaire hanyuma ibintu bigume bimeze neza nuko Coco mbasaka kumenya nyuma y'igihe kitari gito twashoboye kubona zimwe muri post haraheze amezi nasha benshi bavuga ati aba prophet kubera ko atabavuga ko n'abandi ejo twarabonye ifoto yagarutse kenshi yatanguye gupostwa n'umwe mu TikTok ariko aravuga ati none vy'ukuri aba bishop abavuga butumwa
iyo bavuze ikintu ntikibe kubera ko baca bahindura bakazana ibindi bintu. Twashobora kubona nawe ushirako ifoto yivuga ko vuba ugiye kuzoshira habona ibintu vyiwe. Ndashaka kumenya for the first ukibona ubutumwa canke bimwe mu nyigisho kunze gutanga ubona sundi ni Bishop Abel igihugu kibanye cy'u Rwanda. Wowe nka Coco uvyakira gute umubona gute? Ubwa mbere urya no Murundi no Murundi Bishop Abel no Murundi ariko kubera amanyanga yiwe yarahunze nta numwe yamwirukanye yarahunze niwe yahunze nta numwe yamwirukanye kuko jewe sishobora kuzana ibintu ngantaragira analyse banza kwanaliza umuntu hejeje nkashanzana hasanza tukavyigira hamwe tukaraba eske umuntu n'umunyu wa rumogi n'umuntu muzima n'umusazi bimeze biti jewe sinzi ngenda mubona ni bimwe namamvuga reka ndaberekerera abo bavugishwa n'Imana bavuga ngo bavugishwa n'Imana baraba bari bo abantu bareke kuza barizera abantu bari bo bose. Ica mbere novuga ntandera fisi kubera iki ijambo ry'Imana riravuga neza kandi abantu bazi ivyanditse nibo babivyora. Riranditse ijambo ry'Imana neza yuko umuntu umwami canke umuntu w'umutegetsi kanaka umuntu wo hejuru ni Imana imushiraho. Nta bwami bwizana cyangwa buba pa hazard ntiza ni ijambo ry'Imana ribivuga si jewe sinumva ingene yirirwa tuka president wacu kandi nawe nyene ni president wiwe naho ari mu Rwanda Paul Kagame si president wiwe tuza tuvyumvikana. President Kagame afise abantu biwe b'abanyarwanda ariko urya cacafuza umukuru w'igihugu wacu kubera aronka ubuhungiro hariye yisemba abanyarwanda. Muguzi yuko uri umukozi w'Imana uri umuvugishwa n'Imana naho bokurenganya ntushobora kugenda ngaho ngo wirigura tuka umuntu mu butandero uvugishwa ibintu bibi mu gihugu cawe. Eske nk'ubu twomererwa nabi nta muryango numwe n'igisanira afise ngaho i Burundi je nama ndavyumvira nkavuga none aba bantu babanyoye urumugiro umeze gute vura Twashoboye kubona abariko baravuga bati uko vyogenda kose yasize uruzoginga ati nta kamaro ko kwirwa aracafuza. Kuri Coco gute ushobora kuvuga ko mu Bishop nkujya ati vy'ukuri ibintu avuga ati n'ivy'ububesha ahubwo ashobora kuba aba yavangiwe? Oya urya ariko yisemba abanyarwanda kugira bamuha ubuhungiro mugasi uko vyategerezwa ugira abantu bose baba mu Rwanda abarundi bose baracafuza president wacu canke Burundi bwacu no urya n'ubutandero. Donc ariko arerekana isura mbi kugira babone yuko Uburundi bupfuye ata muntu muzima hari ata no president muzima dufise mugabo urya n'ubutandero ari umuntu iyo yari umupagani sinomuzana ariko kubera avugira avyitongo avugira Imana urazi ko avuga ngo ni ntumwa ngo yatumwe n'Imana. Est-ce que Imana irashira amacakubiri mu bantu? Imana si nta division Imana igira cyane. Ica kabiri je ndamwibarize barankurikirana nasanze abanyarwanda benshi bankurikirana uri kurumva ndamwibarize nawe azobibona. Ni umuntu w'umugabo yarisize mukorogo nukuri kw'Imana Coco oya Bishop muzima uri yarisize mukorogo asa n'akagomba nawe kavuga ati none uyu muntu nta sura y'Imana mu bisanzwe y'umukozi w'Imana uragira amavuta y'Imana ukagira igihagararo ugasa n'abantu umenga asa n'akagomba. Yarapinze Imana rero ko yari yabitse nabingana yirirwa cafuza mbayahaga apote mbayahaga. Turaza kubishikako ndashaka tugende bukebuke gute ushobora kuvuga ko umuntu nko mu Bishop ukavuga ati kwiyambiza kimwe cyo casanze ziko ari ica ati gute aca bikora ati azohonora muri eglise yewe gute kubera iki kuvuga ry'amajambo nk'aje urazi impamvu baravuga ngo nkuko abagore dutorura amatwi dutobora amazuru ngo ako kanyama waku atandukanye jenzi ko abiyambiza arabapede hamwe n'abagore bamwe bamwe ivyo navyo Imana iravyanga cyane none mbari nuko usanga arirabura ahandi ari amavuta yaramufashe yuzuye ko mugarashisha Abel Mana nta bukozi bw'Imana ugira no kuri uri kurumva bandabire Bishop muzima avuga ngo yaratumwe n'Imana numuvugishwa n'Imana yiyambiza ama produit ntajya urumva hamwe arirabura afise amabara hamwe arirabura ahandi afise inzobe Imana aregezobura niyibatorera naho yoba ari umukirisa asanzwe ugiye kwiyambiza ugasanga hamwe urirabura ahandi none Imana yakuremye uri naturel sivyo
hanyuma irikira kuronderera ahandi akabona wa wundi yaremye siwe urumva umengo kaca kamera nk'akantu nk'agasigo k'agahume mu bisanzwe umukozi w'Imana aba afise amavuta vraiment amubona ko nyene urane yoro umukozi w'Imana utivayanga n'ibyaha ubusa n'Imana wow ntasa n'Imana sinzi ngena umengo akagombora kazi urakazi kamwe kajya inkoko tumwe tumeze nk'ubuyabo umengo nakagomba ariko kubera kuratuka umuntu Imana nukure ujya se umukozi w'Imana ndavye ibintu avuga Abel si umukozi w'Imana sinzi n'abantu bamwumviriza bakamwemera sinumva uravye amajambo aca muri we urumva arashobora gucafuza igihugu azi yuko erega reka basi ndamujane muri Bible ndazi iki kiganiro kizomushikira sivyo kuko aba journaliste batanga ibiganiro benshi je turazinanye kandi barankurikirana uri kurumva ratuje muri Bible aravuga apotre mbaye hagase umukozi w'Imana ni watumwe yarisha abantu nyonyo ibiki ratuje muri Bible ngo no mu politisi uravuga ngo yakora mu migambi na madame vugira mbaye haga murabizi jewe narize neza nsanga nta kibafise none tubonye ba Dawidi tukabona ba Salomo ntibarabami ntibarabakozi b'Imana sivyo Imana yemera barabami barabakozi b'Imana Imana yishimira yemera sivyo none ikintu mbaye hagakora kitajanye no muri Bible kiri hehe no mu politicien akaba n'umukozi w'Imana none ahubwo rero je nabonye hariho abantu bigira abakozi b'Imana ataribo badasoma Bibiliya ce barirengagiza bashaka kuba baracafuza abantu muri bakinja muri politike kugira babe baracafuza abantu kandi atari abapolitisi sivyo gute ntuze ya Dawidi turemeranya namwe canke nawe ko yari umukunzi w'Imana cane Dawidi ego Dawidi yari umuntu w'Imana muga koko tugiye buke we ivyo Bishop Abel yari karavuga akunze kuvuga ati mbaya haga asa n'umuntu akorera na cyane mu gisata ca politique ati akibagira ivy'Imana ati ashaka kuvanga ivy'Imana na politique ni hehe wabonye aba opoza bakundana na guverinoma kwisi yose no dukoresha logique y'abantu bazima mu mutwe bafise ubwenge urya ni nk'umu opoza Abel n'umu opoza ni opposition co kimwe n'abandi bari hariya n'abandi bari ahandi sivyo ni hehe kwisi yose no muri Bibiliya twinjire aba opposition ikundana na guverinoma bagakundana nta opposition yo waba rikurumva ihaba kubera bari divize niyo mpamvu haboneka guverinoma abashigikira igihugu n'aba opoza badashigikiye igihugu urikurumva alors Dawidi yari umukozi w'Imana kandi akaba n'umwami sivyo ntiyari umupolitisi Salomo ntiyari umupolitisi kandi akaba umukozi w'Imana n'abandi sivyo et d'ailleurs guverinoma yagira abantunzeyi abahanuzi baba general Dawidi yari nk'umugenerali uri kurumva kandi mumenye yuko atabwami butava ku Mana nta butegetsi butava ku Mana niko Bibiliya bivuga none Abeli yabicuritse no munsi Kristo badasoma Bibiliya bakumva ibyo bavuga gusa bakaci bacakirira ngaho uri kurumva je ntangaze n'abantu bamushigikira kandi bumva ibyo avuga ko ari bijuju uri kurumva bitagira aho bihagaze uri kuravuga uko ego turabizi yuko ijambo ry'Imana rivuga mwubaha abaganzi ariko we yari karashikiriza amakenga we yari karavuga adoma kuyerekana kumbure avuga ati uko biri kose mbayahaga we abariko aratandukanya abantu atashaka kubereka ko umenga bo boshigikira politike gusa ati vy'Imana arabivanga kuri wewe tugira kubera iki ukunze kuvuga ati ikwereka guma yikompara kuri mbayahaga aramurenze amurusha vyinshi kubera iki kuca usa n'uri karavugira mbayahaga cyane kurusha icambere Bishop Abel nta nakantu kangana anganya na mbayahaga ariyambitse amaproduit y'abagore mbayahaga ntiyambitse nakantu gasa ukuntu nk'akadayimoni mbayahaga sa neza n'umugabo ni umugabo nyine ari presentable icaka bijambo ry'Imana mbayahaga vuga twese duhora tumwumviza tugatega amatwi icambere turatwenga
sivyo aradutwenza tukaruhuka mu mitima icya kabiri tukumva ijambo rikaduhindura ariko uraba amajambo yose ashikiriza ku marezo sosio urya Abel nta jambo rizima na rimwe avuga harimo ibitutsi harimo kwiyemera harimo gucokorana uri kurumva avuga ngo urumva ngo kubera iki ngo batosenga ngo nya ngo igitoro kize ngo raba ngo igihugu kirapfuye ci Burundi ngo ibibazo ngo hari inzara ngo nta bitoro uri kurumva ahubwo nagira niwe yari guhagarara ngaha nk'igishingo c'umuvugishwa urumva agakorana na president urumva akavuga ati Imana yinyeretse kugira uko Dawidi umunsi hatera umunsi igihe hatera inzara amapfa muri Egiputa uriko hari muri Egiputa yes uri kurumva Dawidi Imana yaramweretse umunsi aja gusigurira inzozi umwami yari Yosefu pito Yosefu yeretswe ari mwibohero yari mwibohero baramufunze akora kwa Potifari mu nyuma avayo baramufunga urumva hanyuma inzozi ziraza haragahungu bari bafunganye ko karavayo mbere asigamubwira uzomvugire uzomvugire kugira mveyo urazi ko muka Potifari yari yamubeshe ko ashaka kumusambanya avuyeyo rero aribagira ntiyamuvugira mugabo kubera bari bazi ko afise don yiyerekwa urumva vyo yeretswe ivyavugishijwe ariko bararondera uza gusigura zijya ndoto barabura umwami urumva yari yarose inka 8 zivyibushe n'indwi zonze barazana abasengera sanguzi bose barabura umwami aravuga ati sinzi rero umuntu yavuze ati hariyo umuhungu hariya mu gasho yitwa Yosefu uwo bafunganye na Yosefu rero urumva aravuga ati arazi gusigura inzozi reka tumuzane aravuga ati atabisigwe ndakwica kuko nabakamenyi bananiwe acaraza aramubwira Yosefu arasenga arabwira Imana mana mpa gusigura neza izi nzozi nayo yaciye avuga ati mwami izo nka indwi zonze ninzara igira itere mu gihugu sivyo izo nazo zivyibushe n'uburumbuke urumva rero kugira bigende neza fata mwami ufata ibigega twimbure dushire mu bigega tubike tugire epargne tuziganye iyo myaka tuzigame iyo myaka indwi sawa barabikora inzara yateye iratera igihugu cose muga ku mwami ntihabuze ivyo kugenda muribukana nabi uwabo kwa Yosefu bari baramugurishije bamuta mu kinogo harageze aho baza gusa baraje basumira aho nyene sivyo none Abeli ko yirukiye mu Rwanda ko ari mburakimaza ari inzererezi amariki igihugu tanke nk'umuvugishwa nagira ari kuja impande ya president wacu kamubwira ati mwami president rego imbere barabami niwe president akamubwira ati mwami inzara igiye gutera mu gihugu nyimbi iyo nzara ariko aravuga ko kihari muga ntayo turarya uko biri kose turafungura uri kurumva akavuga ati igitoro kuko igitoro nyimba kwateretse igitoro ni mwana amvuga rero nga abavugishwa abo turiko turabona sibo urumva yari kugenda akavuga ati mwami president wacu muvyeyi igitoro kigira kiburi rero nemugire ukunuku muziganye ukunuku canke mushira amahera ku ruhande y'igitoro azokwama tuzanira igitoro gihe cose anatanda uri kurumva donc abavugishwa niki umuvugishwa n'Imana n'umuntu ashika ahantu ibintu bigahinduka mu Rwanda penyewe ni hari karavugira ni hari bafise ibibazo gusumba iby'iwacu ngaha none umva ariko afashe kino Rwanda nta nakimwe ahubwo mu Rwanda bashonje gusumvya twebwe tuvuganisha ukuri jesi mporanja mu vya politiki mugabo aho ibintu bikenewe ndavuga urumva nkirenganira mu Rwanda je ndafise abagenzi sivyo barira gusumvya twebwe umwe basi ngaha twebwe naho uba wabuze n'ibihumbi 10 ndashaka kukubwira ati Kenzi ngurana ibihumbi 10 ngaho ukabima mu Rwanda ntibibaho nisi yabo murabona nisi yabo nta bintu barima bafise isi y'inombe isi ntiyimbuka nk'iyiwacu muganga ushaka kubura amafaranga mu mufuko menshi ariko ukaronka ibyo ufungura
naho dusuma ariko ntibizimvye nko mu Rwanda tuze tuvuganisha ukuri abamariki none se mu Rwanda ko ari umuvugishwa ko atavugisha ibintu hariya ngo bihinduke nabure kudataha ngaha asaba ikigongo hanyuma ivyo ariko aravuga byose abireka asaba ikigongo agaruke muhira sino n'inzorerezi kuboka agashobora kuvuga yuko mu minsi mike hari ikintu kidasanzwe giye kuba mu gihugu cy'u Burundi kumva ko tugiye kuzobura kuri wacu igihugu cy'u Burundi hama ntibibe erega anywa urumogi ujyanye urumogi ubona asa n'umuntu w'Imana kweri anywa urumogi we urashaka kuvuga ngo mbega kubera ko Imana ivuga ngo dukundane ariko ibintu byose yerekana amacakubiri ari umukozi w'Imana byose ngo umukozi w'Imana ahubwo babe bareka gutukisha n'Imana uri kurumva gufata akubahuka akamari karavuga ngo urumva ngo president w'u Burundi ngo arapfuye ngo itariki ngo arapfuye urumva wumva no mwasi w'Imana akana umwasi w'igihugu kuko ijambo ry'Imana riravuga neza iyo wanka mugenzi wawe buri gifu uburi umwicanyi sivyo iyo yari umukozi erega tuzobarabira ku byo bama ari umukozi w'Imana ahubwo nagira yofuka amakarira akavuga ati Mana nyimba ari byo basi yabibonye Mana zigama president wacu none twese nitumusengere ntidusengere igihugu kubera iki tugisengera ko tugikunda kayi ukunda igihugu utegeza gukunda n'umu president gitwara urasengera inzego zo hasi ugasengera izo hejuru gushika hasi ugasengera igihugu cyose abakibamo bose ariko wewe nta banyagihugu akunda barundi bene wabo ntakunda na president kwanza dakunda president yakunda twebwe abanyagihugu ntibishoboka mugabo ariko ari kwegera urashobora kwandika bimwe mu bintu benshi bari bavuze bati Coco urasoretse kiganiro uraduha ivyo bintu avuze ati umuntu abura kuvugishwa ku bintu bizima akishinga avuga ibitaja ntibize ati special akuha ku mukuru w'igihugu ati ndafise amakuru y'abakobwa yama yasavye system ya hariya yamabadiraga ntabikorera kwa ngahe yarahunze ntazonagaruka ahubwo n'abanyagihugu bomwikubitira bakamuvunagura nukuri ku bintu avuga n'abanyagihugu bomwikubitira bonye n'abanyagihugu kuko n'umuntu mubi cyane urumva hariya yirirwa arasambara mu Rwanda urumva yirirwa bima abagore babandi jewe biranshikira urumva aje ngaha akavuga kibaza yuko abantu bose bamukomera amashi hariho abatemeranya nawe kandi azokenyuka kufata ugashira ko screenshot y'umuntu mwariko muravugana yashobora kuba ari umwe mbega bishitse none ntibavuga ko umukozi w'Imana bishika kihana mbega ntashobora kwihana kugira iki akihana ubona ujyasa nuzo kwihana honye narakenye biramuboneka ka asa n'ubukene ahubwo je no mubwira aberi fata usabe ikigongwe usabe ikigongwe ukubivuga ubihagarika usabe ikigongwe utahe sinazogwara kwashi afise rero kontaki ya marike nyimba ari yaba yatiye nk'umuntu kuri kamera ya maruko ariko na kontaki asa n'umuntu w'inzara nta n'imodoka afise arabesha umukozi w'Imana birarekuwe ko aguma yerekana amatungo yiwe canke bihava bifatwa mu bwibone amatungo yahe araboneka ko ari umushonje atagira n'ivyaryo fate kujya kontaki yerekana bari bwibone umuntu ajya neza agira fresher surtout uri mu Mana ugira amavuta y'Imana araguseseka ko n'abantu bakayabona ariko asa nakagomba asa nabi nta fresher afise yisize mukorogo kugira arabe basiko yosa neza byaranse mukorogo yoyo yagiye kubyinyura iravyunyura neza asa nabi no kuri yebo umuntu azi uryabera uravuga none aka kantu kavundura kaba mu bantu bimeze bite uri kuro imbere y'uko rero avuga abandi bakozi b'Imana nga mbayahaga ntaho bahuriye n'akantu kanganuka ariko yaravuze ko mbayahaga ngo ashira imbere ngo ubukunzi bw'inda ngo yikundira amahera ijya ni jalousie nawe hajya nikwa ntiyize n'umupeiza ntiyize hajya ahantu mbayahaga ari ntaho yoshika uri kurumva araza nawe amubisire tureko yo bishobora bijya kora ninde yo mwumva ninde umutahura utagira ni fresher wo umutegetsi gute uri umunyagihugu mutoyo mu peiza ivyo bintu birabaho kuba ukanavuga ko ati nayo matitre biyita bakita wa bishop ati atamashuri kirenga afise
ati mbega ikirenga nagira na makeyi basi nta na make afise nta na make afise hari igihe umuntu avuga je nkamuraba nkavuga ati none uyu muntu arakomeye neza mu mutwe akubahuka abanyakubahwa ngaha mugarere naratahuye ni depression kubera araraba ingene abandi babayeho i Burundi ingene twoga amazi yo muri Tanganyika kadufata neza ingene tunywa amazi meza y'igihugu cacu meza mu Rwanda nta mazi ariyo meza urumva ingene dufungura ivyo kurya biryoshe bikamurya akabona abandi ingene babayeho neza n'atari bubibemwo atari buze no ngaha ku gataka k'i Burundi akumva jalousie namwisha aca avuga ya mugabo naze vraiment yigerera urumva je sinumva n'abantu bamuyoboka vraiment bamwumviza bakamutega amatwi bakumviza ibijuru yari yavuze ngo president ngo w'i Burundi ngo azopfa yavuze uku kwindwi urumva nyamba ari wo wishuye sinebuka neza twaba tugeze itariki 20 na mbere yaho rabivuga urumva twebwe my dear twe turamusengera president wacu urumva turamusengera ntazoja iyo migambi yose ufise ibe sans effet urumva igihugu turagisengera abanyagihugu turasengeranira urumva uzi ko asenga Imana arasenga kandi turasengeranira wowe kenti ntoro usenga iyo usenze uribagira gusengera igihugu cawe yes of course turasengera igihugu president ntumusengera abakorana na president bose ntubasengera bose habihumure dukomeze kuronka iterambere amahoro maze ibintu bikomeze kugenda neza tugereza kugisengera urumva rero ngaho onye byitwa ko ari umukozi w'Imana vraiment aradepoza na Bibiliya urumva aradepoza nta n'Imana azi na buhoro abavugishwa n'Imana suko bakora muri Bibiliya nkeka abavyemera je nibaza ko ari babandi badasoma Bibiliya kuko sindavyumva none rya jambo nama nimvura rya jambo Yesu yavuze ngo umuntu agukubise ikofi gutyo cyo hindukira umuhirindi ubu hari umuntu yoba kibikora anu b'Imana aho genda yamanitse abafana nibo bazoruca sinibaza ko hari umuntu ubunye yobikora mwe naho yoba ari imwe mu Imana gute hari umuntu yaca ahindukira ati kubita nirindi oya Bibiliya rero sigufyina sigufyina Bible nuko mbere ko turangiza ikiganiro bashaka kumenya especially kugwaruka rukorora rukubu turiko turabona bariko barakunda ibintu by'ubuvugishwa n'Imana abana bariko barakora basenga ubahanura iki muri rusange kuri wewe ikintu bahanura ni bareke kujana nyabahururu ko ivuga bareke kujana n'abanyabahururu bagendere mu ijambo ry'Imana basoma ijambo mu myaka iri imbere nta muntu azi wagisoma Bibiliya uraninge ko byatanguye abantu bajeje inshengero canke bajeje kwigisha ubu basigaye bitambika mu vya politike atari abapoliticien abantu bakaja mu vugisho butari bwo kugira bicira amafaranga abantu baracitse Bible bayigisha ubukutariko ubu rero mu myaka iri imbere tuzotungwa n'ivyo twasomye twenyene twisomeye abantu rero sugwaruka gusa n'abantu muri rusangi special ugwaruka nibave inyuma y'abantu baba oppose eco nico navuga kuko ivyo bintu iyo babiranshije bariko barica ugwaruka mu mitwe bakajana na nyarabahuru urumva mugabo nizere yuko ugwaruka gahi Burundi butokubahuka ngo bibishire ku mutima mwarabonye 2015 ingene vyagenze nibaze yuko ugwaruka ruciye ubwenge udashaka kumviriza abantu bazana ibintu bipfuye ayamuhe nibarabe basonge mbere ibintu bitagenda neza basenga Imana dusenge Imana idutabare kandi si byose bitagenda neza hari ibigenda tuze tuvuga ibigenda nibitagenda kandi nta hantu na hamwe ibintu biba vyera ngo de honye no kugira umutekano mu gihugu ivyo turabishimira Imana tuvuganisha ukuri nkamwebwe mwavutse intambara yaraheze sinibaza ko mwe muzi abantu ba 2004 2005 nta ntambara mwabonye kwanza kuva muri 2000 intambara ntiyari ikaze cyane nka mbere twebwe twakuriye mu ntambara tubona ibiriko biraba ntuwo kwifuza ko hasubira kuba intambara niho uca ubona ubutandukanire
bwo mu myaka iheze kuva za 94 gushika 2005 gushika no musi turashimira Imana. Abantu batabonye intambara rero canke abantu bashaka gusubiza abantu mu ntambara nibagume bafyinata. Urumva mugabo umuntu azi ingene intambara ibabaza ntashobora gusenga ngo yibagire gusengera igihugu cacu, yongera areke gusengera president dutwara nabo bakorana guverinoma mu ncamake yose. Urayisengera ukayereka Imana ukavuga ati Imana bashoboze bafashe abo banyakuntunga b'abaprofete abo b'abapotre abo babavugisha bavuga ngo nabavugishwa n'Imana nibo bari bakeneye kuza ebana kuntuze ya mbere ku muvuduko wa mbere akaba ariyo bategeza gusengera igihugu. Apana bya bindi bigirisha ngo urumva ngo sengera igihugu imbere ya president ngo ambone, no, bagasenga vya vrai, ababona atababona bagasenga kandi bakamufata muntu bakamufata mu mugongo kuko umuntu ntiyishoboza. Niyo mpamvu hari tandukanizo ry'umukozi w'Imana n'umuntu asanzwe. Umukozi w'Imana umuvugishwa ni wahindura ibintu mu gihugu afatanye na president cyangwa afatanye n'umwami. Barekereye kutubesha ngo urumva ngo abavugishwa badashaka guhindura ikintu na kimwe mu gihugu, badashaka guha message president ati president ibintu bizogenda gutya tubigenze gutya. Urumva baba bakwiye gukorana ari babiri. Rero mu mwanya uwo muntu atawuhari bareke kutubesha ngo abantu ngo nabavugishwa n'Imana bavugishiriza mu masengero gusa, bavugishiriza mu nzu zabo gusa. Ntibikunda. Umuntu avugishwa n'Imana avugisha rusange mu gihugu cyose. Hari ibyo avugishwa mu isengero yego, hari n'ibindi by'igihugu ariko nta message z'igihugu kubera ikizihari. Urumva ahubwo twanaramba dufise abadutera amabuye gusa ataba hari badufata mu mugongo mu vy'impwemu, ahubwo guverinoma irakomeye. Yes, nuko hereje ku majambo akomeye cyane wumva ko yari karashikiriza ubutumwa bw'inkora mutima cyane. Yes, nuko Coco ndagushimiye vyimva mutima. Reka nanje ndagushimire Kent mu mwanya mutoyi dukoranye, hanyuma shimire n'abakunzi bacu ba Coco Empire. Mwarahezagiwe cyane, hama tugume dukundana dusengeranira, hanyuma ibintu bigume bimeze neza. Mugendere abataraga subscribe kwa kundi nyene, like, commentaire na partage ariyo share kujya nyene. Hanyuma next time ndabazaniye abandi bavugishwa ba fake baha shaka ko bihana bave muri ayo matiku. Hanyuma Imana ibagire neza, twese twarahezagiwe. Amen. Ciao ciao.